Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa kandi nizere ko mwese aho muri mukomeye mutunganiwe. Aha kuri iyi foto murabona ni Twitter ya Madame Victoire Ingabire, akaba yaranditse ngo ndashimira executive w'umurenge wacu wa Remera ubufasha yatanze kugira ngo ubukwe bwa useguwe umwana w'umukobwa twabanye mu bihe bikomeye nakiriye iwanje bushobora kugenda neza hubahirijwe n'amabwirizwa yo kurwanya COVID-19. Urugo ni urugendwa. Iyi Twitter nibaza yoba iri mu za mbere mbonye aho bariya abantu barekura Victoire Ingabire ati nakore ibikorwa umunyagihugu ari wose ahamagarirwa gukorera sosiyete yiwe. Ivyo navyo nta bindi ni gukora ibishoboka byose ngo sosiyete irimwo itera imbere, urimo itera imbere kandi ukakora ibishoboka byose ngo ubane n'abandi mu mahoro. Victoire Ingabire kuva ashika mu Rwanda nta kindi yaharanira atari uko abanyarwanda bobonana nk'abanyarwanda bakabana mu mahoro, bagahariranira ibyahabaye, bakubaka u Rwanda rushasha. Ariko bariya ba FPR baramufashe, bamukorera ivyamfurambi, baramuhotora, bamukorera ibintu byinshi bibi, ibintu byinshi, amabi menshi, bamutwara muri prison gufungwa. Haruri irya myaka yamaze mu gasho, haruri imyaka bamaze bamwicereka bamubuza gukorera sosiyete. Kuva umunsi ashika mu Rwanda n'ubumenyi muzi uyu mukenyezi afise, iyo bakamureka ati nawe nuze kora ibishoboka byose ukorera abanyagihugu, ubwo u Rwanda ntabwo mubona yuko hari intambwe nziza yindi na cyane harimo kuyunga ko abanyarwanda biba byaragezeko. Ariko barabanje baramwagiriza ko ari umugenosidere, baramwagiriza ko agomba gutera u Rwanda, baramwagiriza ubwoko bwiwe ko ari umuhutu, baramutuka ku bavyeyi biwe. Nta kintu na kimwe batakoze, abanyepolitike rero je nasanze nibo bantu basubiza inyuma Afrika yacu gituma idatera imbere n'abanyepolitike. Umunyapolitike afite ishavu mugenzi we, aho kuvuga ati ivy'amashavu vyacu personal tubishire ku ruhande, ariko turaba inyungu z'abanyagihugu, bo birabira inyungu zabo, inda zabo. Keshi na keshi nkama nkunda kuvuga ati abanyepolitike bacu bo muri Afrika n'abakozi b'abakoroni, guko bakora ibintu bitugumiza hasi. Kandi indoto yose umukoroni, by the way, umukoroni si umuntu w'umuzungu gusa, umukoroni n'umuntu wese ashaka kwiba Afrika, naho yoba ari umwirabure yipfuza kutwiba, kuducinyiza ngo tugume hasi, we yishira imbere, urumva agatwara ibintu atagenewe, agatwara ibintu kinyume na sheria. Niwe uno musi twitwa umukoroni. Rero abakoroni bama bifuza kubona Afrika iri hasi, bo baza batora itungo rya Afrika, batora aba bakoroni nabo muri Afrika ari bo abanyapolitike biba gusa. Ibi bintu rero barundi kazi, namwe abanyarwanda kazi, ibi bintu murabona yuko kuvyukuri dushime yuko uwo mwana yubatse urugo kandi azagira urugo ruhire, urugo rwiza, kandi dushime ko Victoire yamubereye hafi akamubera mama wiwe. Ariko ibi nivyo umuntu wese abazi, umuvyeyi wese uba umwiteze ko kuko riki gufasha abana nk'aba baba bubaka ingo mu kibano, abana bo mu miryango bakababa hafi. Mugabo gasanga kubera inyungu za politike abantu babanye nabi, abantu babanye atamahoro, batumvikana, babonana igitsure kubera ivyiyumviro vya bamwe na bamwe bishakira gukora kwikunda. Ibi ndabishimye kubona uwo gitifu w'umurenge yarabikoze. Ashobora kuba yarigeze kuba amukorera vyinshi, muribukaga hahazo n'agatotezo Victoire Ingabire bamushirako bamugendako. Mugabo bigaragara neza yuko no mu bayobozi bamwe bo mu Rwanda benshi batanguye guhinyura yuko kuvyukuri burya atari buno, bamaze gutangura kumoterwa n'impinduka zigiye kuzoza kandi bakabona ingaruka mbi. Kuko imagine Victoire Ingabire abaye nka president canke vice president canke akaba umuntu wari wese akomeye ahazo bafise ijambo akavuga, hari abantu benshi bamukoreye ko ibibazo maramara. Nico gituma abantu dukurikira abanyapolitike ntidukwiye kubahereza ku mutima ngo tureke badukoreshe mu bibi, ahubwo dukwiye gukorana nabo mu bwenge no mu kuhakikisha yuko batatunyikiza.
mugire rero ibihe vyiza mwese, kora commentaire kandi mwese ndabashimiye, nakagaruka, bye.